Terence Manirakiza turi kumwe kuri mikro muganiro kuziko cyo kuri no muhinga muri kanda baramutse no nganda nabaha nikaze ku misi ya kane mishese ko bimenyereye turakira bagenzi bacu bo muri les éditions gusoma inzu y'inyandikiro gusoma mwumvise gusoma muca mwumva intore segihembe ngire ko ndakora musanda gwa nikaze mwiriwe cyane Terence Manirakiza reka nanje mfata akanya nshimira ugambere umugambi kuziko n'ikiganiro kuziko nyezina nshimira uruganda rw'iyandikiro ry'ibitabo edition gusoma nshimira n'abagwiza mwimbo iminsi yose bakurikirana insamirizi kazoza FM na cyane abakurikirana ikiganiro kuziko na cyane abakurikirana umunsi wa kane ibijanye n'imico n'imigenzo y'abarundi mu Kirundi. Imico n'imigenzo y'abarundi nivyo tugarukako nkuko tubisanga mu gitabo canditswe na Jean Baptiste Ntaho Kaja aho yanditse ibitari bike tukaba tumaze rero igihe kitari gito tuza turabirabira hamwe nkuko ariko arabivuga intore segihembe twaratanguye araheze yindwikira kane tuvuga ku bijanye n'umwuga wo korora inka zari zitunze abarundi uno munsi rero turarabira hamwe akamaro k'inka mu Burundi ari naho kumbure tuhava dusoreza kino kiyago ku bijanye n'inka aho inyuma yaho dutangura kumbure ibijanye no kurima mugabo uno munsi turamarira ibi bijanye n'akamaro ibi bijanye n'inka turabira hamwe akamaro ni kiganiro rero kuziko cyama gihaha agaciro ibijanye n'imico n'akaranga mu Burundi eka mbere n'abasanzwe bari muri ico gisata c'akaranga imico n'akaranga imico n'imigenzo mu Burundi nivyo tugaruka ko maze twabatumira namwe mudukurikirana kugaruka kugira ngo muheze muyage natwe biciye ku mirongo ya telefone nkuko twayibamenyesheje mushobora kwandika ubutumwa bugufi muciye ku butumwa busanzwe canke mugaca ku butumwa bwa WhatsApp nimero ni zazindi 72 23 canke 62 24 uriko arafasha mu ngabwe ivyuma ni Jean Junior baragwandika uriko aradufasha naho mu masanamu akaba ari Patrick mukanya tugaruke twinjira neza na neza mu kiganiro nyizina. Tudatevye rero reka tubandanye na kino kiganiro makano karuhuko aho tugiye turabire hamwe rero akamaro k'inka mu Burundi intore segihemba akamaro bagira batuyagire ngaha nakahe mu kigitabo cyo Ntaho Kaja. Egome urakoze cyane mugenzanje Manirakiza Terence aha imbere yuko tuja ku gikorwa c'inka nyezina akamaro k'inka mu Burundi turabanza tuje ku gikorwa c'inka ibikorwa c'inka cabazwa inanaka mu rugo yo tuvuze inanaka ngira umuntu wese arashobora kumva ko haje ko yanyitangizo ina yerekana ko ari umukenyezi bavuga uko vyanditswe na Ntaho Kaja yanditse agira ati mu mikangura ya mbere umugore w'umutunzi iyo adafise umwana w'umwigeme yaravyuka agafata imikeka ku mutamururo akarenza kikirava agaterura igisabo agakivyagiza ku gisegure cacu agapfundurura integerezwa akayifasha ku ruhimbi integerezwa ngira twarakiyaze ko uracibuka n'umupfundikizo w'igisabo hama agashingamwo umubirikira akabuganiza amakamano mu gisabo caraye kirabukijwe mu kurabutsa rero igikuyano mu kurabutsa rero igikuyano bakibuganiza amazi ashushe bagashiramwo intobotobo bagacuragura bavuga kumbure urumva ko hariho amavuga amwe akoreshwa ku mata ku nka abantu badasanzwe bamenyereye urumva nko kurabutsa umva ko bariko igikuyano bishobora kuba ari gisabo
hama bakibuganizamwo amazi ashushe bagashiramo intobotobo bagacuragura nibaza ko umuntu ngahaca atahura ko kumbure ari uburyo bwo koza hanyuma rero bakacubika ku giserama urumva bahejeje kucoza baca bacubika ku giserama no kuvuga rero ntibavuga kucoza ku gisabo ho bavuga ko kumbure ari ukurabutsa igiserama naco ngirura kizi nakantu kameze nk'ikiriri akariri gato abantu bubaka cyane cyane nkatwe twivukira ruguru canka ababaruguru bubaka mu rugo bashobora gushirako imitoto canke ntibashireko imitoto kakaba kagizwe n'ibiti bitandukana canke imbingo bashobora kwarikirako ivyombo igihe bejeje kuvyuma kuvyoza bitamazi kurazi ruguru abatari bake nuko kumbure ibihe bigenda birahinduka wasanga atabubati bafise ivyo babikuraho babishira kumbure mu kindi combo gikuze gusumba babishira mu kivumvu canke mu gitenga ariho bashira ivyombo bigasaba bishira vy'umutsi amazi rero kugira bayate bita amazi baba babishize ku giserama umva no kugisaba nuko vyameze rero ngo gikamutse rero baca baracosesha akabingo bingo canke igikorogoto kiriko umusengesenge umva kucosa no kuvuga kugiha akamoto gatandukanye bakoresheje rero iyo nkorogoto bashobora gushiramo indani canke akabingo bingo kari ku musengesenge ahejeje rero ngo kubuganiza yaca afata yantegerezwa akayinyuranura nawa mubirikira akayipfundikiriza ubwami bw'igisabo hama rero agafata ize ari igishonge ari igy'umuhonera nzobe ari igikiramata akarigikungiza aja arakivugira avyina ize rero uno munsi twobigereranya nibi bikoreshwa mu guhanagura haba ivyombo haba umuntu ahejeje gufungura babagira amata unatujya dupapuro twera mu gifaransa bavuga ko ari serviette kumbure dushobora guhanagura ivyombo canke dushobora guhanagura umuntu mu ntoke ahejeje gufungura ize rero n'ubwoko bw'ivyatsi yitwa ize iyo rikoreshwa mu guhanagura igisabo aho amata ashobora kuba yashungurukiye mu gihe bariko baraterera canke ibindi ariko ngaho urabona ko berekanye ibiti bwoko bw'ibiterwa byashobora kuvamwo ize abavuze ngo ize yari nk'igishonge ishonge iry'umuhonera nzobe canke igikiramata n'ubwoko bw'ibiterwa bashobora kuvamwo ize hama rero akarikungiza ja arivugira vyina no kuvuga ko ari gikorwa citeka umuvyeyi canke umupfasoni yarashobora kuvyina ariko araterera iyo rero agomba kuraba ko amata yarese akutsa integerezo gukutsa no gukura ko bwa mbere ujya mufundikizo w'igisabo akaraba ko amata yo bayarese hama haba habona kuko ari mwijoro canke ari ku murango kirazira gukuya badacanye carazira gucunda carazira guterera umuntu atacanye nta gwitwazo gwari kuboneka ko kumbure atoba abona ko amata yarese kureta rero bikoreshwa ku mata iyo ariko ageze ku rugero rwo gutandukana amata n'amavuta hasigare amaterere n'amavuta y'inka ivyo navyo rero babigira mu kivuguto kimaze iminsi myinshi bagiye baregeranya abonye rero ku ntegerezwa amavuta yiremaremye ko utunonko tw'amasoro y'ibitetetete yacamenya ko ari mu kureta hama gatangura kuvyirutsa atangura rero kwegeranya no kuvuga yarabira kuri wa mupfundikizo w'igisabo ko hari amavuta yagiye arikomako mu gihe ariko aracunda ameze nk'udutetetete ikimubwira rero ko amata yarese yumva amavuta atamba uruhande rumwe mu gikuyano araheza rero akazana ivyakirizo byare vyogejwe vyakamutse hama agakiranura mu cakirizo kinini ivyakirizo rero nivyo bintu bije kwakira amata n'amavuta mu gihe ahejeje gucunda bive mu gisabo imbere yuko kumbure amata ajukwayo no kuvuga amata y'amaterere ajukwayo maze n'amavuta akajukwayo amaze kubitandukanya amaze rero kuzana ivyo vyakirizo haraba icakizo kinini kivyakira vyose ngo acafata inkiranuzo y'igiti imeze bwandosho agakiranura amata akayuganiza mu mimuna hama akayashira ku ruhimbi ahapfutse amata urumva acajukwayo kumbure y'amavuta nayo rero acasukamwe amadahigwa akaraba ahatereka bikirirano abanza kuyashiramo amazi kugira amavuta avemwe amata biba bifatanye n'amata avemwe amata aha rero butaraca aragenda
akigeza ku buriri hajya rero mu mavyuka senaka agiye kugendagenda mu nka ziraba umuvyuko inanaka nawe arashusha amazi akoza ivyansi yagiye koza ivyansi rero avyogesha kandi ubwatsi bw'ishinge akabuzingazinga akabucisha mu bwami bw'icansi ahejeje kunyuguza agashira kingwa isa n'agahama akayisiga icansi akagishira ku gaserama ikumirako no kuvuga baba bashaka ko kumbure icansi kizo kwama gifise ryarangi umuntu amenyereye gisa n'igitukura ariko indani ho kiba cogejwe n'ubwatsi bw'ishinge kugira ntigisigarana umucafu ko urazi ko amata ari kinyobwa novuga cerekana umucafu mu gihe coja mu kintu rero gicafuye hoho vyoba ari ibara kandi yarubashwe ego aca rero afata ngo ishonge canke umuhonera nzobe akakungira kandi agahanaguza ikiremo hanyuma agakungira umutondwa ari wo mutemere wacu ingwa y'umutondwa rero iba yera yoyo iyo rero ihaye itituka baraheza bagasubiza kindi bimwe navuga ko badaba bashaka ko bigicuya canke irya rangi riherako baguma basiga naho yoba yagiye baraza ninde inka rero iyo ziturutse inarugo acaja mu vyo gukuka amase hama rero akahirira inyana kuko hari inyana zitaja kuragirwa inyana ziba zasigaye kumbure kumuhana hama akavomera amazi inyana ntonto akazicira icarire nibaza ko ivyicarire twarabisiguye akazicira icarire iyo aramutse azivumburira rero ku musase rero naho aravuga utumuti w'inyana kuko inyana ziba zifungura zirira muhira zirisha ziri muhira gufungura bikoreshwa ku muntu ariko twaravuze ko umuntu ari nk'inka ziba zirisha ziri muhira kumbure hari gihe ushobora gusanga hari udukoko twagiye ko zikagwara inzoka hari imitiro baye hama ku muhingamo rero igikorwa cyari na rugo mu biraba inka n'ivyayo kwari gukoma amavuta no kuvuga ya mavuta agashobora kuyakoma afata rero umubehe canke ugwavya yarajemo ya mavuta agasesa amazi hama agasukamwa yandi agasubira agasesa hanyuma akayakanya vyiza vy'abantu akayaha ikiganza akayakubita akayabasha uko rero akubita niko akanya guma kanya kugira amata aheremo amavuta rero amaze guheramwa amazi abonye amaze no gukomera bakayashira mu rundi gwavya hama aje atsindagira agafata umutoto wabuye neza agatubika agashira mu gwavya ku ruhimbi hapfutse haye zero nk'indwi zibiri bakazosubira kuyakoma kwa kundi bikurikiranya gutyo nka kane canke gatanu ivyo rero nibikorwa umupfasoni canke inarugo yakora kubijanye n'inka imbere yuko tuja kumbure ukamaro k'inka mu Burundi ari naco gice ca nyuma kivuga ku buzima bw'inka bw'ubworozi imbere yuko kumuri tuja ku mwuga mwiza wo kurima usanzwe utunze abarundi batari baketera nsimanira kiza reka tudatevye rero reka tubandanye na kino kiganiro na kino gice kijanye n'akamaro k'inka mu Burundi nivyo twaraciye ku masonga turayaga ibitari bike ku kamaro k'inka mu Burundi ariko ngo ufise inka mu Burundi abatunze vyinshi inka rero bayita kandi maze yose canke ivyiza vyose umuntu arayirya ukayinywa ukayambara ukayituma utwikenye twose vyongeye ikagusanisha inka rero iribwa kwinshi kuko atakiva ku nka na kimwe gipfa ubusa umwana wo mu Burundi araregwa n'inkongoro naho wa mu mapfa uwifitiye inka ntaburi ico yiha nicagaburira umwana amakamano rero n'ingya ishitse ishobora gutunga umuntu yonyene barayanywa imfyufyu barayanywa urubu nibaza ko ari nk'iki amavuta amata rero y'inka yisigwa imbere n'inyuma imbere kuko bayarungisha ivyo kurya agatera kabiri gatotahaye n'inyuma kuko bayisiga umubiri ukayagayaga kandi ukanonoka turetse rero n'amata n'amavuta inka barayirya igihagaze barayirasa ikiremve ikaguma igenda ukamenga nta cigeze ikiremve najya amaraso y'inka bashobora kunywa inka ikaguma igenda ataco yabaye mbere bamwe bo bavuga ko vyo bari no mu bituma inka ishobora no guca ivyibuha cane bayirashe ikiremve amase y'inka rero nayo aratabira imirima injya zikaza hama abantu nabo bakazirya hari rero abagira ngo inka zitera ubunoge ahubwo hanini zirabumara imirima rero itagira intabire itituka n'ingoga ngira n'ubu turabona ko mu kurima bakoresha izindi ntabire kuva inka zigabanukiye wewe rero bikije inka ubumugabuririye imirima utayo rero acura arazifuza ntazije inyuma atoraho zataye ngo aronke icahera uruyuzi n'ikigori urumva rero
iyo utayifise urumva ko biba ari bibazo kuronka ukuntu ushobora gushira mu mirima yawe amase y'inka rero ntatera ishishi nta na gato barayahomesha imbuga zo kwanikira ubuheke hama igahera ubu nogonogo hama kandi barayahoma ku myenge y'intaro n'insika bakayipfundikiza n'inkoni itetse amateke umwuka ugahira imbere hama amateke agasha neza mu bukene bw'inkwi ibisheshe barabicaniriza inaga no kuvuga ajya amase yumye barashobora kuyacaniriza umuntu agateka amaganga ni hamwe n'amase nyene mu kuryohera gataka igisogoro cinyana coco ni ntabizo iremesha neza imirima hambere haheze hoho amaganga yarogeshwa n'ivyansi n'ibikuyano kandi yaranyobwa nk'umuti w'inyonko ihembe ry'inka rero barariha umwana w'ikimena ngo arivomeshe bakarikuramwo indunduke ariyo nkondo yo kubikamwa agatabi ko ku mazuru kandi rero niryo bakoramwo imangu yo gukoma impuzu z'ibiti uruhu rw'inka canke urusato rurakana ingoma rurambagwamo impuzu rugakorwamo inkweto canke ibirato ubushenza nabwo burazingwamo inyerere ikitavuze coco rero ni nyama y'inka kuko yari nimbonera karimwe mu matari bake umutunzi niwe yagira umunsi kimasa akagikubita ikibezi agacira inshuti n'abagenzi zimwe bagatara izindi bagateka izindi bakazogiziga imiranzi hariho rero n'ubundi buryo bwo kuzibika barazikindika mu mavuta bararira amavuta mu ntaba bararira amavuta mu nteba hama bagasasako umusoso bakaworosa yandi mavuta bagasasa kundi musoso bakarenza kamavuta gutyo inyama zikaba hagati y'amavuta ngo zirabikika rero n'umwaka ugahera ziroroha kandi ngo ntiziryohabwo nico bita rero ikindi ngira no munsi abantu batari bazi ikindi nizo nyama kumbure zaba zarabitswe umwanya muremure no mu bwo buryo kera rero ngo aboro baje inyama bagiye kuzisaka aho inka yapfuye nguvuga nk'ibuguma yatemvye canke yashaye hambere rero amafaranga aho ataraza inyama yagugwa masuka ivyimburwa canke umukozi ukazamegwe rero yasanga aho babaga agakanuza hama bakamucira ko kuzimya igisigo no kuvuga ngo ntagire ikibazo kumure kubera mero yagize inka rero irasanisha bavuze gusanisha no kuvuga izana ubucuti hambere isi minsi rero ikiri imyero uwagusaba inka yabagusavye ubucuti umugabire rero yabayinjiye mu muryango wa shebuja iyo nka ikabungira ubumwe hariho rero n'inka y'ubutore uho umugenzi atagushikaniye kandi atagikorwa umutuma ntiyitwa umuhutu wawe kuko uno munsi nama ndabivuga aba bantu wumva ngo ujya n'umuhutu n'umututsi aho hambere ho umuntu yitwa umuhutu wawe kuko ufite icyo wamugabiye no mu byo bagaba rero cyane zaba ari inka cyane inka rero isanisha mu basabana bageni niho isanisha cyane kuko umuntu mukwereye iyo nka mukwereye haragera igihe izogaruka ikagaruka iwawe baje bagarutse kuraba abana bagarutse kuraba abuzukuru inka muntu rero iguzwe inka y'amagurane niko bavuga no kuvuga umugeni umutangira inka y'amagurane mugabo naho tuvuze rero kuguza zikiguzi canke ukunyuranya ntibisigura ko umuntu arongoye uyu mugore rero abavuga ko amufashe ngo amukoreshe nk'igikoresho kubera ko muri yamutangiye inka nivyo muri make twoyaga nibaza bagiye barakwirikirana uko twavuze ubuzima bw'abarundi aho hambere twaravuze uko abantu barongorwa bakura gushika bapfa turaje no mu myuga ikomakomeye abarundi bakora none turumvisa agaciro canka akamaro k'inka mu kibano Terence nino ngaha turangirije rero kino gice k'icata twahariye umugigwa wo korora inka mu buzima bw'abarundi tunamenyesha ko tuzokurikiza nibijanye n'umugigwa wo kurima ari wo mwuka wo kurima Intorese gihembere kanda gushimire kuri kano kanya umfashe kuratuganirira kubijanye n'inka imbere aho tubwiriye ibyo bijanye n'ingene ubuzima bw'umuntu w'umurundi aho hambere bwari butunganijwe nije no gushimira kumbore shimire n'abari bakina shimire kandi n'abaturungitse no kuvuga uruganda rw'iyandikiro ry'ibitabo edition gusoma nshimira kandi n'umugambi kuziko wiyumviriye ko
tubishije muri kino kiganiro kuziko dushobora kuyaga ivy'imico n'imigenzo y'abarundi. Nshimire kandi n'isamirizi Kazoza FM yemeye kuduha umwanya. Nshimire nawe ubwawe wemeye kubana nanje mu kuteramisha ikiganiro cy'uno munsi, na cyane cyane ko bitari vyoroshe, wari n'umunsi w'akaruko kuri bake, ariko twe twemeye kuvuga tuti reka kumbure tuyage na kare uno munsi abatari bake bashobora kuba birumyana baruhutse bamenye mbega inka yari iki. Ndabatumirira kandi kuzokurikirana ibice bikurikira aho tuzotangura ku mwuga wo kurima kumbure mu ndwi za Terence. Koze cyane ubundi twoshimira ni Jean Genero baragwandika badufasha mu buhinga bw'ivyuma, eka mbere na Patrick yakadufasha kugira ngo mwebwe mwadukurikiye biciye ku mbuga nka Facebook canke YouTube mushobore kudukurikirana. Shimira mwebwe mwese mwateramanye natwe, ndabipfuriza kubandanya muroranirwa mu manyu no mu vyanyu, mubandanye muragira n'umuhingamo mwiza naho utaha. Kazoza FM, be your own boss.